General Major Godfrey Niyombare na Alexis Ndwije bashakishwa no Burundi kwera impamvu zirimo uruhare bakurikiranyweho mu ihirika ry'ubutegetsi ryageragejwe kuri Petero Nkurunziza nyakwigendera bari mu bo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakuriyeho ibihano. Kuri wa 18 Ugushyingo 2021 nibwo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yakuyeho ibihano igihugu cye cyari cyarashyiriyeho u Burundi tariki 22 Ugushyingo 2015 anabukura mu bihe bidasanzwe byose byari byaratewe n'imvururu hamwe n'umutekano muke byatewe no kuba Nkurunziza yari yaratangaje ko azongera kwiyamamariza kuyobora igihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba ifatira u Burundi bihano yashinjaga bamwe mu bakomeye biganjemo abo mu nzego zishinzwe umutekano w'inyuma y'ihotera ryakorerwaga abaturage biganjemo abataravugaga rumwe n'icyemezo cya Nkurunziza cyo kongera kwiyamamaza. Abafatiwe ibihano icyo gihe ni Minisitiri w'Intebe CPG Henri Guillaume Bunyoni, wari umuyobozi mukuru wa polisi General Godfrey Niyombare, General Cyril Ndayirukiye, General Gervais Ndirokobuca, General Leonard Ngendakumana, General Godfrey Niyombare na Joseph Mathias Niyonzima na Alexis Ndwije. General Niyombare yigeze kuba umuyobozi mukuru w'urwego rw'u Burundi rushinzwe ubutasi, abana ambasaderi w'iki gihugu muri Kenya, ubu ari mu buhungiro nyuma yo kuyobora ihirika ryageragejwe kuri Nkurunziza muri Gicurasi 2021 rikaza gupfuba. Alexis Ndwije, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi wigeze kuyobora igitangazamakuru RPA, ashinjwa na Leta y'u Burundi gushinga umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara uyirwanya, kugaba ibitero bitandukanye muri uyu mwaka, akanashinjwa kuba umwe mu bagerageje guhirika ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza. Bivuga ko gufatirwa ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi atari muri leta byaratewe n'urugomo abayoboke b'ishyaka rye MCD, Mouvement pour la Solidarité et la Démocratie, baba baragize muri izi mvururu zabaye mu Burundi. Ibihano u Burundi bwari bwarafatiwe byatumye imitungo aba bakomeye bafite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatirwa, bimwe n'uburenganzira bwo kongera kandi kugirirayo ingendo. Kubikuraho bisobanuye ko imitungo yarekuwe kandi bemerewe kugirira ingendo muri iki igihugu cyo u Burundi ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko byari bikubiye muri amasezerano, ariko nanone byari bihano byahawe igihugu cy'u Burundi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakuyeho ibihano hamwe n'ibihe bidasanzwe ku Burundi. Joe Biden mu rwandiko yashyize ahabona kuri uyu wa kane yemeje ko ubwicanyi, ihohoterwa n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu byagabanutse muri icyo gihugu. U Burundi burashima icyo cyemezo. Mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda abaha inkuru irambuye. N'ingingo ntasubigwamo ikura ibihano kandi ija mu ngiro igifatwa nk'uko umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabishize mu rwandiko yateye ku mukono rugashigwa ahabona. Yatanguye agira ati mu bubasha mpabwa n'ibwirizwa shingiro hamwe n'andi mategeko yose agenga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, jewe Joseph Biden umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nemeje ko ivyari byatumye dufata ingingo yo gushira u Burundi mu bihe bidasanzwe by'umutekano itariki 22 ukwezi kwa11 umwaka wa 2015 byagabanutse cyane, gutyo ko ivyo bihano bikuweho ubunyene. Ivyo bihano byabuza abategetsi bamwe b'u Burundi gutembera canke kuronka visa yo guhonyora ku butaka bwa Amerika. Urwandiko rwa Perezida Joe Biden rwibutsa ko ivyo bihe bidasanzwe byari bifatiye ku bwicanyi, ihonyangwa ry'agateka kazina muntu, guhotera abanyagihugu ataco bazira, indiyane za politike, gukokeza intambara, kubangamira abatavuga rumwe na leta n'ibindi byaturutse ku ntoreka za politike zadutse mu mwaka wa 2015 igihe nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza yashaka kwitoza ikindi kiringo. Joe Biden ashimangira ko ivyo byari bibangamiye amahoro, umutekano n'ituze mu Burundi. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kibona ko ako gahengwe kavuye cyane cyane ku matora yabaye ku mwaka uheze agashikana Perezida Evariste Ndayishimiye ku butegetsi atamaraso asesetse. Ubwo rwandiko rumenyesha ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko aragira utwigoro tuboneka mu bisata bitandukanye kugira ngo ituze n'iterambere bisasagare mu gihugu. Joe Biden ati
kubera izo mvo zose ntegetse ko ingingo zifatira ibihano abantu bamwe bamwe zikababuza kwinjira no gutembera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikuweho kugira ngo dushigikire utwigoro tw'umukuru w'igihugu ahari. N'ibihano vyerekeye ubutunzi nk'abari bafatiwe amatungo vyakuweho. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongera ko kw'ivyo vyerekeye n'ibihano vyari vyafatiwe Uburundi n'inama nkuru y'umutekano ya ONU. Urwandiko Joe Biden yataye ko umukono rusigura ko ikugwaho ry'ibihano ku Burundi bidasigura ko hari uturusho ico gihugu kizoronswa tudasanzwe, ariko ko ivyo amategeko yemera nk'imfashanyo haba mu by'ubutunzi canke ibindi Uburundi bugiye gusubira kubihabwa. Ibiro vy'umukuru w'igihugu vyamaze gutangaza ko bishima iyo ngingo. Alain Diomede Nzeyimana icagiye c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu w'u Burundi yanditse ku rubuga rwa Twitter ati urakoze nyakubahwa Perezida wa Amerika gufata ingingo ibereye. Uburundi buratekanye burimwe amahoro kandi bwifuza gukomeza imigenderanire na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Albert Shingiro nawe yabwiye mu majambo make ijwi ry'Amerika ati n'ingingo ije hageze. Pierre Claver Nkuru, Kigali, kubw'ijwi ry'Amerika. Urwego rw'ubushinjacyaha mu Rwanda rwari rutangaje ko rwatanze ubujurire ku nshuro ya kabiri mu rubanza ruregamo umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hassan. Ubushinjacyaha burasaba gukosora icyemezo cyafashwe n'urukiko rukuru kuko rwamuhamije icyaha kitakiri mu mategeko. Eric Bagirubusa abaye inkuru irambuye. Ku itariki ya 11 z'uku kwezi nibwo umucamanza mu rukiko rukuru yahamije ibyaha bino umunyamakuru Dieudonné Niyonsenga uzwi nka Cyuma Hassan amuhanisha gufunga imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 5. Icyo gihe umucamanza yategetse ko bwana Niyonsenga waburanaga yidegembya ahita afatwa agafungwa. Mu byaha yamuhamije uko ari bine byaje kugaragara ko harimo icyaha cyakuwe mu mategeko kuva mu mwaka wa 2019 n'icyaha cyo gukoza isoni abashinzwe umurimo rusange w'igihugu, nicyo cyateye ubushinjacyaha kujurira. Mu butumwa urwego rw'ubushinjacyaha rwanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter busobanura ko impamvu rwajuriye ku nshuro ya kabiri ari ukugira ngo urukiko rw'ubujurire rukosora amakosa y'urukiko rukuru rwahamije Niyonsenga icyaha cyo gukoza isoni abashinzwe umurimo rusange w'igihugu kandi icyo cyaha cyaravanywe mu mategeko mu mwaka wa 2019. Mu butumwa bw'ubushinjacyaha busaba urukiko ko hagumaho ibyaha bitatu Niyonsenga yahamijwe ndetse n'ibihano. Iki cyaha busaba ko cyakurirwaho umuyobozi wa Ishema TV n'ubusanzwe urukiko rwakimuhamije ubushinjacyaha butarakimureze. Ijwi ry'Amerika ryahamagaye umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha bwana Faustin Nkusi rigamije kumenya andi makuru yisumbuye kuri ubujurire ariko ntiyitaba telefone. Ubutumwa twamwandikiye kuri WhatsApp bigaragara ko yabusomye. Umunyamategeko twavuganye nawe utifuje kugaragaza imyirondoro ye ku mpamvu ze bwite yemeza ko ubujurire bw'ubushinjacyaha bushobora kuzagira ingaruka ku mikirize y'urubanza. Iyi ngaruka wenda bishobora kugira wenda mu gihe mu rukiko rukuru icyo cyaha cyaba cyaragize ingaruka ku bijyanye n'igihano cyahawe wari ukurikiranyweho icyaha, bishobora kugira n'ingaruka ku gihano n'ubundi urukiko rw'ubujurire rwategeka, ariko kitaragize ingaruka wenda mu bijyanye n'ibihano bishobora gutuma gusa urukiko rwemeza ko icyo cyaha kitamuhama wenda ntibigire ingaruka ku gihano yahawe, cyangwa se bitewe n'ingaruka cyaba cyaragize mu kugena ibihano nabwo bikaba byashoboka yuko byagira izo ngaruka. Mu mboni y'umunyamakuru urambye mu mwuga icyarimwe n'umusesenguzi bwana Jean Baptiste Karegeya akavuga ko ibyakozwe n'umucamanza mu rukiko rukuru mu rubanza rwa Niyonsenga bishobora gusiga icyasha urwego rw'ubutabera. Avuga ngo ni Renaissance inyorera rwa umusivili umuntu usanzwe profane umuritereri nka Karegeya, iyo nkoze ikosa cyangwa icyaha bagasanga hari itegeko ribihana